munsi turi n'umunezero ntangere kubona turi ngaha ngo twifatikanye n'ishirahamwe rya Benintare nk'uko mubizi ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afurika bishinze iterambere OPEDAD mu Burundi. Bimwe mu bikorwa bisanzwe birangura harimo iterambere ry'umukenyezi kandi n'iterambere ry'urwaruka. Ku izina ryanje no ku izina DAD Burundi turi n'akanyamuneza ntangere kubona indoto za OPEDAD Burundi ziriko ziraja mu ngiro biciye kugwaruka ko ngaha i Burundi. Imbere yuko tuza ngaha twabanje kugendera ishirahamwe MOFAV na Red Company, n'amashirahamwe twabonye ko ari amashirahamwe rwaruka rufise kazoza afatikiye ku mpanuro nziza twama twabahaye mu rwaruka rwacu, aho tutibagiye na Benintare. Ni muri iyo ntumbero rero nk'urongoye ishirahamwe OPEDAD Burundi twishikiye hano kugira ngo twirabire neza ibikorwa iryo shirahamwe risanzwe rirangura, tumenye ko dushobora guterera agacumu k'ubumwe. Ishirahamwe Benintare rihurikiyemo urwaruka rugizwe n'imikangara, imiyabaga, abigeme n'imisore bakiri mu mashure mato mato ndetse n'ayisumbuye hamwe na kaminuza. Twihaye intumbero yo gukura amaboko mu mpuzu mu kurangura ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere kandi byo guteza imbere n'igihugu cacu. Ivyo bikorwa twavyiboneye, nta n'umwe atoshima ivyo bakora. Kanatsinda umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro General Major Ndayishimiye Varisito yama yarivumereye mu guhamagarira abarundi gukura amaboko mu mpuzu, umufuko uronke amafaranga ndetse n'umunwa uronke ico ufungura. Reka tubakeze mu kubakomera amashi menshi cane kubwira n'umwete iri shirahamwe ritanguranye. Reka ndabasabe munkize amashi. Urugwaruka rwacu turarukeje kubera twigisha bumva, barumviye impanuro twabahaye igihe twigisha abana bari mu buruhuko ndetse n'abari mu ndaro. Twagira kandi dukeze n'ishirahamwe MOVAV. Iryo shirahamwe rero murabona ko mberewe, narigendeye ncamvayo ndahasumiye. Aha anye nashize kugira ngo mubone ivyo urwaruka rwacu ruriko rurakora. Uno munsi Benintare batanguje ibikorwa, rero n'iryo shirahamwe ejo nibadutera akamo tuzobatera intege. Twagira mbere dusabe n'urirongoye niba ari ngaha hasi mumubone. Murabona ko ari mwigeme akiri muto w'umuyabaga. Bagende n'iri shirahamwe ryitwa Red Company. Iryo shirahamwe naryo twasanze rikora ibitari bike. Baracapa ku mipira, baracapa ku bikombe, baracapa no ku makaro hamwe bashirako amafoto. Nabo nyine twagira tubabwire urirongoye hasi umurabe.
ibyo rero n'urundi rwaruka ruhatorere icigwa kugira ngo bamenyere gukora bakiri bato. Reka dusubire rero gushyira hamwe bene ntare. Iryo shyirahamwe nk'uko twabivuze rigizwe n'urwaruka rukiri ruto rukeneye gushigikirwa mu buryo butari buke. Kuri uno munsi intererano twifuje gutanga ni impanuro zikurikira zizofasha kugera mu bigero kandi n'ishyirahamwe bikabandanya bitera imbere nibazikurikiza bakazifata nka nkama. Muze murangurane umwete n'ubwira ibikorwa mwishinze mwisunze indero nziza mwahawe n'abavyeyi. Mwirinde ibyoza bibasamaza bibajyana mu buhumbu n'izindi ngeso mbi nk'uko bishobora kubatesha intumbero mwihaye. Mushire imbere umutekano, urukundo, mutibagiye gusenga Imana kuko ariyo soko rya byose. Muze mugendere akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo ibikorwa muzorangura bize bifashe mu guha izina ryiza mu Burundi ndetse no mu makungu. Ibikorwa murangurira mu ishyirahamwe bene ntare bize bibugururire iyindi miryango, mutere imbere, muze mufashe n'urundi rwaruka rubonere ko akarorero keza ko kwiyungunganya no guterera mu iterambere rusange. Natwe nk'abavyeyi kandi nk'ababitangiye imbere ntituzohengeshanya kubafata mu mugongo uko dushoboye, kandi duhamagare n'urundi rwaruka rwose kugira umushinge mwiza. Burya abarundi barayamaze nizija guhona zihera ku nama, rero nizija gukira zihera ku nama, kandi mu giti kigororwa kikiri gito. Turifuza kubona iri shyirahamwe ndetse n'ajyandi mashyirahamwe twabonye twagendeye ko yokura agashinga imizi. Ibizorangurirwa muri ayo mashyirahamwe bikazoba ikimenyetso kitazozimangana kizobaranga mugeze mu zabukuru, hamwe n'abazobakomokako nabo nyene bazoshinga amashyirahamwe azobakomoka kw'ishyirahamwe bene ntare ndetse no kuri ayandi mashyirahamwe twagendeye. Turi ngaha kugira tuzokwame tubaha impanuro, kandi nta na rimwe nzohanuza abavyeyi banyu ngo mwigere mugwa mw'isanganya. Mubandanye mwitaho ibikorwa mutubere ivyamwa vyiza, na cane cane ngo agakoni uzokwishimikiza mu busaza ugaca kiri muto. Turanezerewe kubona namwe muko madufasha guca agakoni uzokwishimikiza tugeze mu zabukuru. Bene ntare ndazi kumuyungunganya neza, tubateramire, turabafungurira, kandi dushira ku mutima ushima, dushira ku mutima ushima, na cyane cyane ko turi abavyeyi banyu turazi amikoro yanyu. Tukaba rero tubashimiye cyane, nkaba mpamagariye abo turi kumwe muri Opedade Burundi kugira ngo tubatere intege mu kubaha imashini ishona kugira ngo mubandanye mubona ko hariho abari inyuma yanyu. Mboneyeho kandi mu kibanza cya bene ntare kubera tuguma tubakurira no gushimira abatumire mwese mwaje gushigikira urwaruka rwanyu rwa bene ntare, kandi natwe turabashimiye ko mwaje kudushigikira. Iyo twari kuza tukahasanga abana gusa twari kuronka ibyo tuvuga byinshi. Tuboneho kandi no guhimiriza abavyeyi
mwagiriye ubuntu mukaza ngaha gukundisha abana banyu ibikorwa. Mu gifaransa bavuga ngo esprit de créativité, innovation. Umwana wese muze murakoranya abana muhira. Abanyagisagara ntitugifise haziko tuganira n'abana muri salo. Muze murabaza umwana wese ati none wewe ubona ko muri kazoza kawe uzokora iki, ushoboye iki, uzogira iki. Tuve mu majambo tuje mu bikorwa nk'uko bariko batwereka Ababenentare. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.